wagaragaye wambaye nk'abastar. Uno munsi ni weekend show. Ariko turangize usengera Kamanda. Nibazi yuko musengere kugira kure kugira abe muremure. Nta kibazo. Nuko musatirizi ntanza akanya gato kugira ngo turangize ikiganiro. Musengera amaturo n'amasengesho. Ntagusenga. Kandi tubaye kubwo gusenga. Asante sana. Data wera uhora ko mwijuru turagushima kandi turazi kuri Imana nziza iri Imana igira neza turagoma mwami ko wagira neza uyu mugabo mubone manitse amaboko hejuru ko yaba muremure nk'abandi data wo mwijuru akareha akamanura imvura data wera turazi kuri Imana ihambaye uri Imana igira neza uruwera data uruwera data wiboneke nk'Imana imbere yacu ngaho Igitega kugira komanda Igozani TV Igozani TV wikurikirane Yes nuko bakunzi ba Igozani TV ndagarutse kandi kwindi ncuru umusatirizi mba ndahari ariko kandi ndakubwire ko ndagukunda cyane nta nkeka murabona ko kuri screen za Igozani TV dufise abatumire babiri abatumire novuga ko hagati yabo hari ikintu ntaramenya hagati yabo hari ikintu gikomeye cyane turetse akazi yabasangiye kumbure ko gukina comedy zigiye zitandukanye ariko bafise n'ubucuti budasanzwe umwe bamwita Ismail Mavaga ariko benshi bamuzi nka Pasteur Mavaga ariko wundi ni Kamanda Kabateri Rutwe Maso umwe mu bakomedie novuga ko araba legende cyane mu gukina comedy tumuzi guhera kera kinana na Bayasoni bagasore n'abandi benshi batandukanye ariko ubu arakorana n'abandi batandukanye tuba tuzi ko ari umwe mu bantu kumbure bitanaho nukurika turamutse cyane Mavage kuko niwe yakiriye Kamanda Kabateri mu gisagara ca Gitega kweri amakuru y'imizi turashima cyane vya cyane duheruka usengera indaya mu bisanzwe jewe kuko nsangwe ndo umukomedie wo ngaha mu gisagara ca Gitega kandi nsanzwe ndi umupasteri umupasteri kandi Imana iranyumvira kwa cyane niyo nsenze ikintu nkasaba nk'Imana irakinshikako ndaheruka gusengera abakobwa biba abagabo babandi nongera nsengera abagabo baja gusambana basiga abagore babo ivyo rero ndavuga ati narabisinze mu izina rya Yesu ubu rero mwaka kanya duhengamiye ngaha ku mugwa mukuru wa politike kuri capitale politique ngaha Igitega turi kumwe n'umugenzi wanje bamwita Rutwe Kabateri Gustave Komanda urabona runo rutwe rwiwe kwerisha nuko Kamanda nawe tukwakire mu gisagara ca Gitega noneho kandi kuri Igozani TV ndajoye cyane kandi nga muri sinovuga kare studio turi ku ngoma bare yego ariko neri nabwiye problem mfise yiki y'amaso ya gripe gripe go pole sana bo turi muci ivumbi kumva so ngwa gripe ko bari bazi kujujanje rirongorotse ngwa gripe nukuri mumbabarire abakunzi ba Igozani TV n'abakunzi ba Ihuriro TV ariyo muvyeyi TV isumba zose zama online no muvyeyi w'amateleviziyo yose uvuze ngo niyo isumba zose gute niyo muvyeyi kuri wewe ariko niba kuri jewe kuko ni twebwe iyo bano mu bastari kuri twebwe Ihuriro TV niyo yatanguye kuronka Silver Award twakiranywe na sokuru nyakwigendera Nkurunziza
Silver Award mu Burundi. Ego. Ndashaka kumenya bari bakwirukanye gute mu ihuriro wari wakoze iri heko. Je nibigeze banyirukana no ku Mavagi, Pastor Mavagi. We ntihageze igihe mu mpere mikro gato Mavagi adutature. Nta gihe cyaheze kumbure Kamanda atagaragara muri ihuriro TV. Mu bisanzwe nkuko vyamye na mbere hose harabavuga kuti nibimere ko nubu imyaka yose ariko ntibigume bimera kurya mu bisanzwe ariko ntibyakunda kiriko rero Kamanda kuba atabonekanye muri Huriro TV ce vyarambabaje cyane. Urakoze nanje nuko Vyarambabaje cyane Komanda mbona atari muri Huriro TV kuko Huriro TV twese kugira tube abakomeye twarakurikirana Huriro TV cyane tukabona ba Komanda bariko barakina ibintu bituryohera, tukabona hariya ba Gasore bariko barakina ibintu bituryohera, hariya ba Jojo harimo bakinyi beshi cyane, ariko Komanda nza numva ngo bamwirukanye ngo bamwirukanye barakwirukanye Komanda. Oya tubwire ko bari bakwirukanye canke batakwirukanye. Urakoze aho hantu ivyo bintu kabisa ega bazi tugende nko muryi w'igisayira je nibagize banyirukana icambere bacumugana mu Kirundi nti ibere rirayaga yaryayatse bivanye n'iki rero ucumbaza basi question ndakubaza basi ikibazo umva byarivanye n'iki agahembo nazo kwama ukorera uwo muntu cyane TV uziko yabaye monetize muco gihe kandi uziko iki umva twarazubata ama image nturi kurafungura mu mwanya nuri kuranwa mu mwanya amazi nuriko uragira nti urisanzura bakakwima n'abakurondera ati wowe ndagukeneye dukorane wowe ndagushaka dukora akazi ugacubona ati ni muri management org management iriko iramfunga iriko irambuha none gashamani Mavagi none Egozen TV ni ukorera babikukoreye nk'ubu ndabizi nawe tuko turayaga izi saha ego canyoya izi saha ego canyoya no kuvuga yuko bakwimya agahembo kawe umviriza ego canyoya none urahembwa inde jewe vugisha ukuri jewe hari ukorera ubusa sawa jewe bakanja rero agahembo Bikira Maria ma aho uvugisha ukuri ico giye ariko ubu uni je ndakora rero izi saha je ndakora umushahara ariko ngoma nsubire mvuge ariko kandi inkuru y'umwana isubira inyuma inkuru y'umwana oya inkuru y'umwana isubira inyuma ariko banzu ndindire ureke kuba nkagasimbira hamwe uriko uranyumva discipline ku munwa ngoma ndakubwire Ihuriro TV Ihuriro TV n'igihugu cyacu cy'u Burundi niyo TV online number 1 niyo ya mbere ndio ya kwanza biraboneka ko baheruka kumukubita umufungo wa kanoti icyo gituma kumbure yonyene yambaye ariko wibagiye gufunga sha byanavyibushe man reka kumfata mu nda no kuri warabyibushe ni mama oya reka jakubireke nta kibazo je navyibushe ni kuri kwima tureke braille ega magara ifunga nibikunda oya birakunda ubu kurambuha ubwo babyita ubusutwa ono nduti daribwa mani basi je muskize tuzohava dusanga urimo aba bahungu b'indaya agura kwe kumusenge
kuko ni naco gituma murabe ntakoro niko nashaka ko wabona erega ni Zakayo Zakayo Luko muzo Igoze TV tubandanya kumbure tuganira Kamanda imbere yuko kumbure tubandanya Mwihurire TV waravuyeyo ariko oderekwa kubona ko ndasubirayo warasubiyeyo eske ikintu ukuntu ugiye kwitwara muri Ihuriro TV kugira ntibazoswe kukwirukana ugiye kwitwara gute ugiye kwifata gute gusa je na comportement fise mbi ariko urafise ingeso y'ubuhehesi ubona ko atanafunga n'ipataro mavaga gituburaya oya nukuri n'uburaya ego nawe umumenyesha makuru nuco ushaka kuronka ama views canke uronka ama subscribe kugira umwirikite basi kumvuga amagambo oya navyo ndiko ndakuvuga ko ariko barabibona fungiyo mashini basi fungiyo mashini je naravyibushe basi je naravyibushe nimba uzi ko nambara ya kuri 0 ubu nambara kuri 5 ubu navyibushe nukuri reka je nkorera amahera mane kandi nambara je ndayafise sukuja muyura kugira ati je narakenye oya ndafise iby'Imana yampaye impango ndafise amahera ariho sindiko nishima kandi sindiko nagara abantu bankurikirana mubyumve Imana yarameza yici kandi je simva mu muryango mubi nta muryango ukenye ubamwo je mvukamwo kuko ufise amagara ugaye mugumuka bazima aryo ubutunzi muvuga amajambo make avuga amajambo menshi cyane mavage nawe avize akadaimoni mumenyesha makuru ndabifise akajambo nagomba kuvuga nakumpere mikro gato Kamanda no mumpere mikro gato agira icavuze mumpere mikro akumubanira sawa okay ngoma mvuge ukuri uyu mujama ubona ari we Gustave ari we Rutwe ari we Komanda ari we Mitunu ari we Kabateri wabonye kakagaye kiwe ariko avugana nabande ngaha wabonye mujama bana baba ariko avugana n'abakobwa cyane Yesu we bandanya amavara nari navuze ati urabona ukabateri ari we Komanda ari we Rutwe ari we Gustave cyane namubwiye ati ni umunyabujumbura nanje ndi umunyagitega ariko n'umugenzi cyane kandi aba ano bita ko ari nka ba papa kuko nibo bari kwanyiza umwuga w'ukinakomeje waramvyaye kandi waragize neza bya cyane muri komeye waruvuze ngo Gustave waruvuze ngo ko ataragirana waruvuze ngo ko ataragirana kataravuga ko ari je namuvyaye wo muvyaye gute wateye muri comedy akine comedy stand up hama rero uyu naramubwiye ati wewe kubona udasubiye muri Ihuriro TV umbiriza ariko gusa nuzuravuga kuko nabutumwa kuratangana na Bible fise wambaye customer reka kuvuga rero aracavuga ko ni umwe mu baguhanuye nimwe mu baguhanuye kugira ngo usubire muri Ihuriro areke mudu mugurabe ntuntuke reka najyanyinjiriye reka namujiriye reka kuntuka none sindiko mvuga ivyo nakubariye ivyo wamuhanuye namubwiye udasubiye muri Ihuriro TV ntuzosubire jewe Ismail Mavage Pasteri Musururu ntuzosubire kumvugisha n'igitego hashitse ntuzoze n'igitega hashitse ntazondondere ko narasubiye mu canke ngo aze kuraba muhira ko narasubiye mu Ihuriro ndabishimira umugabo niwe yaguhanuye ukuri kw'Imana yaramanuye ikintu cyiza ariko kandi imbere yo kumuhanura kugira ngo asubire mu Ihuriro kumbure ntiyabuze impanuro nka zibiri canke zitatu wamutekereye kugira ngo iriya televiziyo ni televiziyo imwe mu mateleviziyo yatumye ashika canke hari rero kugira ngo ntibazose kumwirukana canke impanuro kuri jewe impanuro yaguhanuye kugira ngo so yaramanuye yambwiye ati none mugabo no kuri impano yawe
wari wifise ariko kuguma uyibika utari kurayikoresha nabyo nyene si byiza turazi byose ni Yesu ati gabanya n'inzoga n'inkumi kandi jewe nta nkumi ngiramwo nta nzoga nwa jewe inzoga nwa jewe je ndanwa Yesu Kristo kuba muri Yesu ni ikintu cya mbere kuko tubaye uyu muga ndiko ndahemuka je ndawubahishijwe ndashimira Yesu Kristo yapfuye ku musaraba i Golgotha agapfa gahambwa kubwawe wenyene mu journalist ufize imishatsi nk'abagore bariko baramba maze hari imishatsi y'abagore mu umunyabyaha wa mbere asumba Yuda Iskariyoti asumba Petero yamwihakanye Yesu Kristo tubyihoze nuko turangitse ikiganiro abantu barebare ukuntu bahemukiye Yesu Kristo noca ndira amata bisobanure ko mwe bagufi we bagufi muri abantu ba mbere bazoshika mu ijuru umuntu wa mbere azoshika mu ijuru Imana mu ijuru uwa mbere kora ndekana bivuge mpagaze hasi ariko mbabarira nta kibazo umuntu wa mbere azoba jewe uragituma jewe none ibikuri n'ivyisi buri gikuri wenyene ngaha mu Burundi ari bikuri bitiyemera ari bikuri batiyumva ko ari bikuri bikuri international ci Burundi nije serukira ibikuri byose na complex fils complex mu Burundi na complex baragutoye ibindi bikuri mwaragiye inama baragutoye nije nigiye inama ndumwe uritora twarageze kuja kuramutsa igikuri c'icana c'igikobwa n'ic'igihungu n'ikindi c'igihungu iyo bapfe kubona babona isinzi y'abantu kubona namaze gukina ibikorwa byayo waramenyekanye yo barirutse ivyo bindi bikurice biri kugira nshige naho aryama barinze kubomora mama we ati ngorara wakati yahuye canabwira ni mama je umuryango je ndawukoresha bawukubise ikiki barinjira basanga umuntu afise ishapure kuko yarashitenga warasenga ariko arasoma irozari ariko gusa namubwira ati ikuramo ubwoba wiyumve ko ufise agaciro nyabaki kuri iwe rabo mwambike umupfungira ico gifungo ipatro nkikoro nukuri sago bakonesha uri shetani man rumba man jewe namubwira ati ikuramo ibintu byo ukuramo agasuzuguru ntubone ukureha naje nabwo wamfise ariko gusa baracakurondera umuntu mugufi mu mwanya ahantu uba bakabwira ati ihiga igikuri utakizanye barakwica ariko niwe ushaka kumukiza ahubwo wiyumve kuri igikuri ahubwo uri umunyamahoro so ndabishima Imana nawe nyene yarafashije acaraza ndabimukuramo yarambye ati ahubwo bro kuko ubu twaraye umuryango ubu turabana turagendana umugendana nande nico gikuri kigeze cha c'igihungu iki gikobwa na bamwitagiru mwitagiru ariko nikivumye nkuko uvumye kuvuma k'umuntu nudosigura ko umuntu ari mugufi acagira hitingi za komanda oya nukuri ndakubabaza akarorero cyagikuri twakoranye muri rya clip ya Kiriku nivyakunze go ego nawe ujya sije namuzanye mbe wamukuye rega benshi bibagiye ko muvukana oya vyozi vyo onye ibyo bimbaza hanyuma ama rero iti mfise ni afise none bugishukuri gusa imana y'umuntu none imana mavaga afise
wowe niwe ufise no impano ziratandukanye kandi muri bareba ni nka kujya rero so Mavage ko muri tugarutse iwawe uvuga amajambo menshi mu mpere mikro gata tugarutse iwawe Mavage uyu nkukavyemera ati genda umwami w'ibindi bikuri byose byo mu Burundi hari anyengira amatora yarabaye baramutora uravye impano Kamanda afise kumbure ukaraba n'igikundira afise mu bantu wewe ubona yuko bya bitegwa ya ubona ko byo bitegwa nuko yoba afise ubugufi yisangije ahubwo Komanda ko ndamubona tumurabe neza bandanya kakagabo karagayana kwe karasa kagoma kitaba amatelefone oya bawubaha abantu bagusumbya n'uburebure telefone nagusumba burya ni kuremeye sio fresh ya Kamanda irife meche memeye mwatayiti gususunyete uvugishije ukuri ndasubiyemo irife meche memeye mwatayiti gususunyete ndamukunda oya no apana ndamukunda kuvyukuri waratowe mu bindi bikuri byose ngaho mu gihugu cy'u Burundi niko narimvuze mu rurimi rw'igihengeye haje waruvuze ati niwe wacagwe mu bindi bikuri byose byo mu Burundi ndasubiyemo iri feme chememeyi mwatayiti gususunyete ni wowe watowe mu gihugu cy'u Burundi mu bikuri byose mu bikuri turangitse ikiganiro Mavage uri Pasteur Mavage naho no munsi wagaragaye wambaye nk'abastar uno munsi ni weekend show ariko turangize usengera Kamanda nibazi yuko musengere kugira kure kugira ari muremure nta kibazo nuko musatirizi ntanza kanya gato kugira ngo turangize ikiganiro musengera amaturo n'amasengesho nagusenga kandi tubaye kubwo gusenga asante sana Data wera uhora ko mw'ijuru turagushima kandi turazi kuri Imana nziza iri Imana igira neza turagoma mwami ko wagira neza uyu mugabo mubone manitse amaboko hejuru ko yaba muremure nk'abandi data wo mw'ijuru akareha akamanura imvura data wera turazi kuri Imana ihambaye uri Imana igira neza uruwera data wiboneke nk'Imana imbere yacu ngaho Igitega kugira Komanda ashobore kuba yo data wera turagusenze tubishishije mu izina ryera turazi wararirimbye akaririmbo kavuga ati uruwera Mesiya uruwera data ugira neza data turushimiye kujye kuzongera muremure kandi igihe cy'imperuka ari wowe wazuye Lazaro ukamugira umuntu muzima ari wowe wazuye ramashika ari wowe wahinduye Rahabu ukamukura mu burayi haleluya uruwera data ugira neza data nta n'umwe yosa na Yesu nta n'umwe yosa nkawe nta n'umwe yosa nka Yesu nta n'umwe yosa nta wundi yosa nka Yesu atari Komanda wenyene wewe yari Sakayo Yesu Kristo yaraye kwa Sakayo namo indaro atari hoteli na muriji ego data nukuri Yesu Komanda ari wa Sakayo yaragize neza akahindaro Yesu Kristo none Yesu uno munsi turagomba ko mugirira neza kugira haguruke arehe nka Neri umusatirizi wo mu gisakara ciza ego data yo amen ahubwo rero pasiteri ego data mfise kuku ego data amen kandi tugende genda kujana kuku isome n'ubugari byaheze nta kibazo byaheze nta kibazo
Eagles on the TV. Eagles on the TV. We could cry. Oh.